Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV, n'umwanya w'amakuru agezweho tubahayemwo kaze. Turi kuwa Mungu kw'itariki 7 kwezi kwa kane 2024, turabahaye kaze aho muherereye hose, abadukurikira bari mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Hari benshi badukurikira bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubumanuko, ic'ubuseruko, c'uburaruko hamwe n'uburengero. Bagiye kandi abadukurikiye bari ku migabane ya kure, turazi ko mwese mukunda iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Niba utari wafyonda kuri subscribe aho ubukoresha YouTube y'icongereza, fyonda ko kugira ngo ujuronka amakuru yacu uri mu bambere. Niba utari wafyonda ko kandi ukoresha YouTube y'igifaransa, urafyonda ahanditse ijambo s'abonner, ni amande y'ijambo Hejuru TV. Bifyonze ko curonka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere, ntuze gucikwa rero n'aya makuru agiye kugaruka biriko bivugwa cane muri politike. Nkuko mwabibonye kuri titre hiranga aya amakuru, Perezida Ntibantunganya yaratabaye Uburundi. Kw'igenekerezo rya 6 kwezi kwa kane 1994, nyuma gato y'isaha 2 z'ijoro, indege Falcon 50 yarirura Perezida w'u Rwanda yarakorowe igeze i Kigali mu Rwanda, bayisizemwo ubuzima harimwo Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda na Perezida Cyprien Ntaryamira w'u Burundi. Naho ivyo bihugu vyose vyari bihejeje kubura abakuru b'ibihugu, vyakurikiye ntibisa. Mu Rwanda ibara ryaraguye, mu Burundi siko vyagenze. Bitubikesha kw'isonga haza Sylvestre Ntibantunganya ari umukuru w'inama nshingamateka ico gihe, niko abarundi babizi. Mu nkuru rero twanabasangije ku munsi w'ejo uvuga ku rupfu rwa Perezida Ntaryamira, twarabwiye ko Perezida Ntibantunganya yatabaye igihugu ico gihe. Hari benshi rero bagiye barabaza ivy'inkuru zigiye zitandukanye, ariko reka muri uyu mwanya tuvuge kuri Sylvestre Ntibantunganya. Kenshi rero umuntu avugwa iciza yakoze yatakiriho, reka rero ibi tubibagezeko. Perezida Ntibantunganya akiri muzima. Sylvestre Ntibantunganya atabaye gute ico gihe? Reka tubibanyuriremwo. Umugoroba w'itariki ya 6 kwezi kwa kane 1994, kuva isaha 2 z'ijoro, abategetsi batandukanye b'u Burundi bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura, barindiriye ko umukuru w'igihugu Perezida Cyprien Ntaryamira atahuka avuye muri Tanzania mu nama yari yahuriyemwo n'abagenzi be mu karere. Ku munota wa nyuma, Perezida Ntaryamira n'abashikiranganji biwe ni Bernard Ciza na Cyriaque Simbizi bari buriye indege ya Perezida Habyarimana w'u Rwanda, maze basiga indege y'u Burundi yoba yariko irakosorwa akagorane yoba yari ifise ico gihe. Kugeza ubu havugwa vyinshi bitandukanye ku vyatumye Perezida Ntaryamira ata mu ndege y'u Rwanda. Gusa isaha 2:30 z'ijoro, mukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya yaronse telefone y'uwaserukira Uburundi Kigali mu Rwanda, Ambassadeur Severin Mfatiye, amumenyesha ko indege ya Perezida Habyarimana yajeje gukorwa kandi ko na Perezida Cyprien Ntaryamira yari ayirimwo. Yanamumenyesheje ko abari muri iyo ndege bose bapfuye ako kanya nyene. Mukuru w'inama nshingamateka yakebukanije umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko n'uwaserukira ONU mu Burundi Ahmed Ould Abdallah kugira biyumvire icihuta bokora kugira ngo Burundi ntibusubire kugwa mw'isanganya nk'iryo mu 1993. Bumvikanye ko bategerezwa guhumuriza abarundi vyihuse kandi bakabikora baboneka ko impande zose z'ubutegetsi zifatanye mu nda. Ku kanya rero bahamagaye abandi bategetsi bahambaye b'ico gihe bagirana inama ku rugo rw'umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya isaha 3:30 z'ijoro. Tangazo kuri radio na televiziyo y'igihugu rimenyesha abarundi bihejeje gushikira umukuru w'igihugu mu gihe indege arimwo yariko iruruka i Kigali mu Rwanda. Tangazo rero ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya. Inyuma yiwe rero hahagaze
umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyankiko waserukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Ahmed Ould Abdallah, umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Gedeon Fiyiroko be n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Colonel Jean Bikomago. Ari ishusho nziza ko abategetsi bo mu mpande zose bafataye mu nda muri ivyo bihe bitoroshe. Inyuma abo bategetsi bagiye gukorera mu biro bikuru vya gisirikare kugira batange amategeko kuri baburamatari b'intara zose n'abakuru b'amakambi, gutyo baba barakingiye igihugu irindi sanganya. Iyo batabikora gutyo ntawuzi ibiba vyarakurikiye mu Burundi. Colonel Bikomago yarayahaye ubutumwa abakuru bose b'amakambi kugira babungabunga umutekano mu gihugu cose. Sylvestre Ntibantunganya nawe aha ubutumwa nk'ubwo baburamatari bose b'intara, yongera abamenyesha ko agiye kugendera intara zose nk'uko ibwirizwa shingiro ryabitegekanya. Umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya yaciye aba umukuru w'igihugu w'imfatakibanza. Mu minsi yakurikiye, President Ntibantunganya n'umushikiranganji wa mbere Kanyankiko akaba yaratanguje ibiganiro vya politike vyari bigamije kuronka inzego zirongora igihugu inyuma y'urupfu rwa President Ntaryamira. Ngaho rero barakoze ibikomeye, haraboneka amasezerano ya politike bise Convention de Gouvernement muri Nyakanga 1994. Gusa rero ico gihe u Rwanda ntirwagize ayo mahirwe. Mu Rwanda indege ya Perezida Habyarimana yapfuye kuraswa, hacatangura kwasirana amasasa mu gisagara ca Kigali. Mu gatondo buke ubwicaye bwari bwatanguye bunahitana uwo musi nyene umushikiranganji wa mbere Agathe Uwiringiyimana n'abandi bategetsi batari bake. Akagwi k'abasirikare b'intangurwa kari karongowe na Colonel Theoneste Bagosora kahisemwo gukora umugambi wako bari bise Apocalypse kugira babuze ko amasezerano ya Arusha aja mu ngiro. Mu Rwanda ibwirizwa shingiro ryategekanya ko umukuru w'inama nshingamateka aca asubirira umukuru w'igihugu ku itariki 9 ukwezi kwa kane 1994. Muganga Theodore Sindikubwabo yaremejwe umukuru w'igihugu, arashinga leta bisi y'abatabazi. Iyo leta niyo yahagarariye ihonyabwoko ry'abatutsi n'ubwicanyi bwakorewe abahutu. Mudaha Perezida Sindikubwabo ubwiwe yagiye ku wa 19 kwezi kwa kane 1994 mu ntara ya Butare tari bwatangura ihonyabwoko. Yimika umukuru mushasha w'iyo ntara acatanga itegeko ryo gutangura kwica abatutsi baho. Iyo leta rero ntiyaramye kuko mu mwanya muto Robert ba FPR bayatse Kigali yimukira Gitarama, mu nyuma rero bayifatana Gitarama yimukira Gisenyi, yaveja Igikongoro birangira yomukiye Bukavu muri Zaire kuwa 18 kwezi kwa gatandatu 1994. Theodore Sindikubwabo yoba yarapfuye yarashwe mu 1998 mu bice vya Masisi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Cari rero kitoroshe. President Ntibantunganya yatwaye Burundi mu gihe kitoroshe na gatoya hagati y'abarundi. Icizere cari caraheze. Yitwa kizigenza w'ingabo z'u Burundi mu gihe abo bari kumwe mu burongozi bwa Frodebu aribo bari barongoye ikirobere ca CNDD-FDD. President Ntibantunganya rero yatukwa n'impande zose, aca yisanga ata ruhande na rumwe agaba vy'ukuri. Abasirikare b'igihugu bamwagiriza ko akorana n'abaroberi ba CNDD-FDD bamwita umuhemu arongoye igisirikare. Bahanganye rero imigenderanire yabe n'umushikiranganji wa mbere yavuye iba mibi cane, akajagari kuzuye igihugu. Abanyagihugu babandanya kwicwa mu gihugu, bamwe bakicwa n'abaroberi abandi bakicwa n'abasirikare. Birangira umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo yisabiye ko leta yabo itembagazwa n'abasirikare. Nituko igihe President Ntibantunganya yatwayemo cabaye kibi, ariko inyuma y'urupfu rwa President Ntaryamira adakora uko yabikoze ibara ryari gusubira kugwa. Mu 1993 inzira y'ibiganiro yafashe ni nayo rero yabandanije gushika ku masezerano ya Arusha. Hari ibihe mu buzima rero bw'igihugu akenerwa umugabo yubahuka inzira itabara naho atotahurwa mu kanya kiwe. Burya rero uyu munsi birakomeye cane ko muri CNDD-FDD havyuka umugabo nyawe yubahuka gaheza indyane k'abarundi barimwo kuva muri 2015 maze agafata inzira ifatanya abarundi bose. Bikaba bisaba ubwenge no kurinda, kandi ubikoze kenshi ntatahurwa. Ni inkuru rero tubagejeje ko yanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook.
Yandi makuru ariko aravugwa ngo biragaragara ko mu ntara ya Kayanza abakozi ba leta benshi isaha imwe n'inusu bataba barashika ku kazi byavuzwe kuri uyu wa gatandatu na buramatari w'intara ya Kayanza mu birori vyo kwibuka imyaka 30 irangiye umukuru w'igihugu Cyprien aryamiye ukuboko kw'abagabo. Colonel Remicisha akaba yaramenyesheje ko yavyiboneye mu ndwi iheze aho ngo yagendeye bimwe mu bisata vya leta bikorera muri iyo ntara ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu. Akaba yaribukije abakozi ba leta ko akazi kadatangura isaha 2:30 canke isaha 3 ko ahubwo gatangura isaha 1:30. Aho yagize ati iyo turiko turahamagarira abantu kugwiza umwimbu na twebwe dukorera leta tuba turimwo. Akaba yarasavye rero abarongoye amakomine hamwe n'abarongoye ibisata vya leta gukurikirana neza kugira ingeso yo gucerwa ngo kazi ihagarare, nayo abakozi b'ibisata bitandukanye bikorera mu ntara ya Kayanza basaba kubahiriza amasaha y'akazi. Ikindi rero mwomenya nuko imiliyaridi 120 z'amarundi niwo mutahe wa rya shirahamwe rijejwe igitoro riheruka gushirwaho n'itegeko rya President Evariste Ndayishimiye. Ishirahamwe rizoba rijejwe ibikorwa vyose bijanye no guteza imbere igisata c'igitoro mu Burundi, harimwo ibijanye no kurondera masoko y'igitoro no kugitumako, gucinjiza mu gihugu hamwe no kugisabikanya mu mihingo itandukanye y'igihugu ata mwana n'ikinono. Ishirahamwe kandi rijejwe kugira ibigega vy'intega bizoza stock strategique bishobora kujamwo igitoro cokoreshwa mu gihugu n'imiburiburi amezi 3. Mu gihe rero igitoro kizoba murengeranaho iryo shirahamwe niryo rizomenya aho gishobora gushorera ico gitoro c'umusesekara. Ikindi ngo iryo shirahamwe rizokora ubushakashatsi n'ibiharuro mfatirwako yerekana igitoro gikenerwa mu Burundi kugira hategekanywe ibijanywe no kukigura ku buryo kitazoza kirabura. Mbere iryo shirahamwe rizokora n'ibiharuro vy'amafaranga azoba akenewe kugira ngo igihugu gihorane igitoro. Twabibutsa ko iryo shirahamwe rishinzweho mu gihe ibijanye no kugura igitoro vyari vyashizwe mu minwe ya Regideso. Ese ubona ingorane y'igitoro igiye kuvugutirwa umuti? Kidushikiriza muri commentaire. Yandi makuru ariko aravugwa, ikinyamakuru Agence Burundaise de Presse candika ko Eric Niyonkuru y'imyaka 30 ku mutumba Abirozone Gisenyi komine n'intara ya Makamba yaciriwe umunyururu w'imyaka 15 na sentare nkuru y'intara ya Makamba kuri uyu wa gatanu. Akaba rero yagiriye icaha co gutemaguza umupanga uwo bubakanye. Iyo ngingo rero yafashwe inyuma y'urubanza rw'ikibiriraho. Uwo Niyonkuru ategerezwa kandi gutanga indishi y'akababaro miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi azohabwa umukenyezi we Agnes Niyonzima yatanze hafatwe ibyo hatunzwe vyimuka n'ibitimuka. Eric Niyonkuru akaba yaratemaguje igipangu umukenyezi wiwe Agnes Niyonzima buca ari ku wa kane amwiga ko yamutwaye amafaranga 100,000 nk'uko amakuru atangwa n'abajejwe umutekano avyemeza. Aho umukenyezi akaba ariko avurirwa ku bitaro vy'akarere vya Makamba. Nayo mu ntara ya Kayanza imyiteguro ijanye no kwakira abanyeshure mu gice ca gatatu kw'ishure ryisumbuye rya Gatara iriko iragenda neza, bivugwa n'umuyobozi w'uburaro naho biruko Dieudonne Nshimirimana akamenyesha ko rihanzwe n'ibibazo bitari bike harimwo n'ubukene bw'imatera n'ibitanda bishaje. Kubwiwe ngo rirakeneye imatera n'ibitanda 200 kugira abanyeshure 591 bahiga baryame neza. Iruhande y'ivyo umuyobozi w'uburaro agaba asigura ko nubwo mwimbu uva mu matongo y'ishuri usahiriza cane amafaranga ritegenera gufungurira abanyeshure ku munsi bitoroshe kubafungurira muri iki gihe. Imvo zitangwa n'ibiciro by'ibifungurwa biguma biduga cane ku masoko. Ubuyobozi bw'iryo shure akaba yongeraho ko ubukene bw'imodoka y'ishure. Florera Claver Nduwibona akaba amenyesha ko barinda bakiza ibifungurwa baguze ndetse ko n'ibijanye no gusenya inkwi bibagora. N'imashini itanga umuyagankuba bahora bikora ko umuyagankuba wacitse ngo yarononekaye. Akaba asaba imvukira za komine Gatara bahize abaherereye gushira inguvu hamwe kugira
umwaka wa 2028 bazohimbaze yubile y'imyaka 57 bimwe mu bibazo bihanze iryo shure vyatorewe umuti. Hari ibindi vyinshi rero bigiye bitandukanye tuza kubategurira kandi tukanabagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV mudahwema gukurikira banza ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa amakuru yose tubagezaho kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Imana ibahezagire, turaza gusubira mu masaha ari imbere.